Ikigo rero tugiye kuvugana uyu munsi, ndizera ko Imana umuntu ari ngaha, Imana igomba kumurangira urugo rw'amahirwe. Imana ishimwe. Aya mahirwe ntari hose. Naomi yabwiye umukazana ati no kurangira urugo rwo tumumererwa neza. Yesu ashimwe. Intumbere y'iki giterane cyacu ni ukugira ngo umuntu wese amenye icyo tumagirana, icyo tumamererwa neza. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Ndagerageza ndaza guhera ku gituma inyigisho yashyizweho. Ubwa kabiri turaza kuraba intangamarara. Ubwa gatatu turaza kuraba ibinyoma bimwe bimwe abantu bagenderamo bibaza ngo barahiriwe kandi baragowe. Nibyo? Turaza kuvugana rero mbega amahirwe ni iki? Guhigwa ni iki? Kumererwa neza ni iki? Yesu ashimwe. Iki kibazo ndazi kukigoye. Turaza kuraba icyo bita la vraie réussite et les apparences de la réussite. Icyo twita guhigwa n'ibintu bihenda abantu ngo guhigwa. Sivyo? Aha mwese ndababajije no kubaza ngo amahirwe ni iki? Ushobora gucumbarira ibintu kanaka umuntu afise ibi, umuntu amerewe uku, umuntu afise inzu zingahe Bujumbura, afise imodoka imeze uku, aragize arahiriwe. Ushobora tuvuga ko afise ubuzima bwiza. Turaza kurabira hamwe turaba ukuri ko ariko ko tutariko turagendera mu binyoma. Yesu nadufasha. Icya gatandatu turaza kuraba bimwe mu amakonsta namwe ibyo umuntu ashobora kugenda ariga mu buzima, quelque constat. Hanyuma turaza kurabira hamwe imvo nyamukuru zituma abantu bananirwa cyangwa bakagira esheke mu buzima. Imvo zibituma kuko nta kizana, nta kintu na kimwe kiba par hasard, byose birafise aho biva. Yesu nashimwe. Manuka. Nibaza ko ari ibyo. Tangura rero. Okay, objet de l'enseignement, intumbero y'iki kigo. Intumbero y'iki kigo bwa mbere no gukura uruhuni ku maso yacu kugira ngo tuve mu kintu cyo kutamenya, kuko bavuga yuko ukutamenya ari yo mvo ya mbere ituma abantu bananirwa mu buzima. Kutamenya icyo no kwita bavuga ngo l'ignorance niyo cause principale ituma abantu bagira échec dans la vie. Kuko birazwi neza yuko ni règle générale umuntu ashobora guhigwa mu buzima n'umuntu afise une meilleure information. No kuvuga bibiri bivuga ngo abantu banje bishwe no kutagira no kutamenya. Ntushobora kwizera utazi. Muriko muranyumva? Ntushobora kwizera utazi n'imbere y'uko Imana irema ibindi bintu byose yahereye ku muco. Umuco waje gukemura ikibazo cyari kihari. Muze musome Bibiliya. Imana yabanje kurema umuco kugira ngo ibintu byose bize biri mu muco. Kugira ngo ibintu byose ni byiza ko tubikorera mu muco. Ukuri kw'ijambo ry'Imana n'umuco w'ubuzima bwacu. Yesu byo yavuze ngo ni jewe muco. Nibyo? Yesu nashimwe. Ubwa kabiri ni kugira ngo tubahe ibikoresho bikenewe kugira ngo tubashe kubaho ubuzima buhuye n'umugambi w'Imana ku buzima bwacu. Manuke. Ubwa gatatu ni kugira ngo tubwire abantu faire prendre conscience ou ne pas négliger l'impact de nos choix d'aujourd'hui sur notre réussite. Amahitamo tugira mu buzima afise uruhara runini cyane ku guhigwa kwacu no kugorwa kwacu. Turaza kubiraba. Turiko turajana. Icya kane kugira ngo biturinde amagorwa nk'ingaruka ziva ku kutamenya cyangwa bikava ku mahitamo mabi twagize mu buzima. Murazi ko umuntu ashobora kugira amahitamo uyu munsi akazomuzanira amagorwa ejo. Birabaho. Umuntu akibaza ko uyu munsi yahisemo neza ariko ejo bikazomukwegera amagorwa menshi. Birabaho. Okay. Icya gatanu amener certains à se repentir kugira ngo abantu bihane cyangwa abantu bahindukire. Nibyo. Kandi ibyo navyo bikwiye gukorwa hakiri kare. Kuko hari ibintu bikorwa igihe cyaragiye atacyo bikimara. Nibyo. Ndabibutsa umuntu umwe yihanye bitagishoboka. Umuntu yitwa Yuda. Nibyo. Yagiye kwatura bitagishoboka. Ni byiza ko umuntu ahindukira hakiri. Ndiko ndabivuga ndi mu gwaruka. Abafaransa bavuga ngo si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Hari ibintu umuntu ashobora kumenya ukuri mugatasha gihindura. Muravyemera? Sibyo?
nk'ugwaruka urashobora guhitamo umugabo cyangwa umugore kubera kutamenya ukabihitamo urabe bya bindi twita ngo ni réussite ari amaparence gusa haciye imisi winjiye indani muri go ukirota kuva warihenze kandi utakivayo ntimubizi ko urugo rufise umwango umwe winjira utagira usohoka murabizi urinjira ntusohoka abakozi b'Imana nimwabegera byaracanganye cyo kintu kimwe bazobabwira gusa bazobabwira bateka tubasengere mugire sibyo ngaba nibababwire baraza kubibabwira no wese akubwira ati pole sana wihangane aho hanze naho bavuga ngo niko zigira urumva urashobora kumenya ukuri utakivayo ndashima Imana ko ndiko ndabwira urwaruka rukiri mu mahitamo Yesu nashima mukiri kuri Carrefour des choix Imana ishimwe Yesu ashimwe ante yaburudo uwo mfashe no munsi nigeze gutanga ikigo ahantu hamwe cy'iby'amahitamo yabo bazofashanya babazobana ndashima Imana uwo munsi arabaciye bava mu byo bari barasezeranye kubera bahishuriwe ukuri ahantu uyu munsi nto wisambura nimba bitari mukuri Yesu ashimwe kugira ngo bikurinde amahomo igihe kizoza kubera utamenye ukuri mbere yo kubikora Yesu nashimwe mumanuke kubera dufite Imana itanga chance ya kabiri Yesu ashimwe muri introduction canke mu ntangamarara hari ngoma mvuga ibintu bikeye abantu benshi baratakaza imyaka yabo y'ubuzima mu kubaho kudahuye n'Imana yabaremeye ico batari imbere y'Imana canke Imana yateguye ko bazoba imyaka yabo igahera bakirotuva umwanya wabo bawutaye mu bidahuye n'Imana yari yabateguriye urashobora gupfa nka Simoni umurovyi w'amafi kandi Imana yateguye kuzoba Petero umurovyi w'abantu mwanyumva birabaho urashobora gupfa nka Yakobo umubeshi kandi Imana yateguye kuzoba Isirayeli urashobora kubaho ubuzima bw'umwana w'icangazi kandi wari umwana wo mu rugo manuka ndashaka yo kuvuga ubuzima cyangwa uburyo bune dushobora kubaho plans zine zishoboka mu buzima bwacu plan ya mbere dushobora kubaho nico bita le plan des autres kubaho nk'uko abandi babaye n'ubuzima bwa copier coller kuba mu by'abandi hariho abantu ubuzima bwabo menga no kurushanywa no guhiganwa baransize ntawe ugusize uri wenyene mu buzima ntiturushanywa ntiduhiganwa umuntu wese afise kuruware yiwe nuko plan des autres simanza guteba kuri ry'amajambo ngo tuyasome ubuzima bwa kabiri dushobora kubaho turashobora kuba mu mugambi wa shetani birabaho simanje kubisoma ayo majambo mugabe birashobora ko umuntu yiro tubari mu mugambi wa shetani atari umugambi w'Imana agasanga ibyo ari karabamwo ari mu mugambi wa shetani atari umugambi w'Imana ubwa gatatu turashobora kuba mu cyo twita plan personnel cyangwa tes ambitions umuntu agasanga ubuzima bwiwe bwose ari karahaza ibyifuzo byiwe gusa ntari karakora umugambi w'Imana ari karaba mu byashaka des ambitions icyakane turashobora kubaho umugambi w'Imana Imana ishimwe nicyo ndabifurije kandi Bibiliya ngo Dawidi mu gihe ciwe yakoze iby'Imana igomba imyaka yiwe yose yamaze yakoze iby'Imana igomba mumanuke mu bisanzwe muri Kristo Imana yaduteguriye ubwiza cyangwa réussite muri Yeremiya havuga ngo koze ivyumviro mbiyumvira ko ari by'amahoro atari iki niko bibiri tubwira mugabo ndashaka mutahure yuko mugomba kumenya yuko kuroranirwa cyangwa guhigwa mu buzima atari ibintu bifa kuza kuhigwa nk'uko Imana ivuga c'est le résultat du respect des principes divins nukuba twarubasha amategeko y'Imana ashobora kuba atazwi cyangwa agakengego nta kizana il n'y a pas d'effet sans cause ni de cause sans effet kandi inzira yose umuntu ariko arafata irasigura ariko araja reka nsubire mw'iri jambo la direction détermine la destination turiko turajana inzira mpaye ndafata irambwira iyo ndiko ndaca
Jeni nisanzimaza yuko mfashe ibarabara ry'Imatana nkaho ngiye ngaho naho ntubanza kurindira bavugisha nzoshika Imatana inzira ndiko ndafatira mbwe iyo nzoja none sije aho ufata ibarabara ry'Imatana turakeneye umuvugisha kubwira ngo Imana ivuze ngo uzoshika Imatana ibarabara hawe urafata riragira riravuga iyo rizavuga iyo uzoshika manuka fata nibyo ikindi ngomba kuvuga hariho abantu bihenda cyane akavuga ati jewe ko mpiriwe muhiri wacu abavyeyi baratunze bameze neza réussite ni garantie agomba ndakudekuraje la réussite n'est pas garantie kubera abavyeyi bawe canke kubera umuryango urimo hariho n'ababona ati papa ni pasteur oya réussite si garantie réussite iva kuko wewe nyene wubashye amategeko Yesu nadufasha iyo hatabaye kubaha amategeko y'Imana nta kintu na kimwe kigarantisa ko ejo hawe hazoba ari heza muranyumva muri Bibiliya turabona abantu kanaka hari abantu tubona barafite amahirwe menshi imbere yabo wa mbere novuga n'umuntu witwa Samsoni nimwimvira umwana yavutse ubuhanuzi bwavuzwe icyazogira hamwe se mwarabwumvise yumvire Samsoni akiri mu nda abavyeyi baza bazi umwana icyazogira uwo muntu ntiyari yarahiriwe kugeza naho abavyeyi baja ku Mana bakabaza bati mbega uyu mwana tuzomurera uwo muntu ntiyari yarahiriwe ariko we nyene ivyo bintu yarabikandagiye murabizi aho yahereje mu nzu y'umusi nivyo none uwo muntu ntiyafise ama opportunité nga kuko atubasha amaprincipe parapre yarangirije atategetswe yahereje muri cya kinini nababwira plan du diable wenyine yarishe le plan divin ayicisha turaza kuraba ibyayishe turabona abantu benshi ba Gehazi ba Yuda yimvire Gehazi yari yaratoranijwe kugenda muri buka ko yari yagera afasha Elisa kandi Elisa yagiye gusubirira Eliya mwavuga yasa amahirwe menshi ariko wenyine kubera amahitamo mabi murabizi ibintu byamubaye imibembe yaramusheshego no choix c'est la prophétie de notre avenir sinzi ko muri ko muranyumva amahitamo turiko turakora uno munsi n'ubuhanuzi buvuga ejo hacu tutabanje kuja muri birebire hari abantu muvuga muri mu vyumba by'amasengesho muvuga ngo Imana ivuga ko iki ndakwigura wonde ivyo Imana ikuvuga ko daba ivyo iri kurakora niki n'ubuhanuzi nibyo hari abantu bumva bazunguruka ngo mbega nanje daba ivyo iri kurakora biravuga iyo uri kuraje Yesu nashimye mumanuke ko ndihuta hari ibintu ngomba ko ntateba okay ikindi ngomba kuvuga nuko nubwo woba umenga aho wakuriye cyangwa wavukiye nta mahirwe menshi wari ufise nje kukumenyesha yuko muri Kristo Yesu ashimye nje kukubwira yuko ni wubaha ama principe y'Imana urashobora kuba ubuhiriwe Imana ishimye Bibiliya tubwira abantu muri Bibiliya turabona abantu wamenga bari kojete wamenga amashance yarabirukanye wamenga nta mahirwe bafise nimwumvira umuntu yitwa Dawidi kugezaho yirukanwa akasigwa mu ntama abandi bari kwiga bari kugira Dawidi kuburyo n'igihe batora abantu umuhungu wa igihe Samuel yagenda se yaramuhatanye ntiyamuvuga ko anamufise kugezaho Imana imwironderera yonyene uwo muhungu yiriwe inyuma y'intama yaratwaye igihugu cya Isirayeli Yesu nashimye kuko yarubasha amategeko y'iki yarubasha amategeko y'Imana nago mambwira umuntu menga isi ntiyamutwengeye ega birashika kumenga isi ntiyadutwengeye birashoboka umuntu ashobora kuba yavukiye mu muryango vy'ukuri les conditions ziri précaires n'ukwiga hari umuhungu hariya muri kaminuza Bururi yize amashuri ago wari imfuvyi abandi batonda mu ishuri yazinutse guca igipande mu murima 11 yabavuye gukora yaba yagiye kurima nka saa 9 yaba yagiye kurima nka saa 9 ariko araca amahera zo mutunga mu ishuri ndashima Imana umwaka w'isi wabise conference y'abajene niko ndabankuraja ndababwira ko imbere ari heza nibubaha Imana yariko arabashingira intababwira hageze Yesu nashima kuko yubasha Imana
Yesu ashimwe. Hari agakobwa tubona muri Bibiliya kitwa Esiteri, kari karabuze abavyeyi ariko karagenda karubaha Imana, karemera Hegayi aragategura neza, karabaye akamikazi. Yesu ashimwe. Nagomba guhumuriza uyu muntu, ndaza kubivuga mu kanya gatoya. Hari abantu birandishwa n'ubuzima babayemo, burabahebuza ko atacyo bazova mwejo. Je gukubwira ko muri Kristo Yesu urafise avenir. Yesu nashi. Mu Mana harimo avenir. Yesu nashi. Urashobora kweshugwa kandi umenga ufise ama opportunity, ariko urashobora kureshisa umenga isi nta opportunity wari ufise kubw'Imana. Yesu nashi. Mu manuke nuko yuko Yakobo agira arangize yavugishijwe ku bana biwe. Umwana wese akamuvugishwa kubizomubako bivanye n'ingene azokwitwara. Kuma ndababwira ikintu kimwe, ibizobabako bivana n'ingene muzokwitwara. Reka ndagisubire muri mwagitaho. Ibizobabako bizovana n'ingene mwitwara. Ibyo hari abantu bibaza ngo ubuzima n'amashance, si amashance, ubuzima n'amaprincipe tugirako. Ibintu twuzi tugirako nibyo dukora nibyo tudakora. C'est ça la vie. Sinzi ko muri ko muranyumva. Sama chance si ibintu bigutibukirako. Yesu nashimwe. Nifuza yuko manuka nihute kuko ndiko ndashaka ingene no manuka kandi. Okay. Ikindi kintu dukunda gukora kwa makosa. Ni ingene dufata ibintu byose bitubako tukavyatiriwa kuri shetani. Sinzabona ki umunsi mwe ndababwira nti uyu munsi shetani mu mubabarire mwana mubesheye. Kandi n'uyu munsi ngira bamwe bo mubabarire kuko muramubesheye. Kuva mu itanguriro, kuva mu gitabo cy'itanguriro ni mumbarire mu itongo rya Edeni hari nkoho yahavugiye. Ko mutanyishe. Mwebwe muravye Eva yafashwe ku ngufu. Oya ntimwanyishuye. Eva yafashwe ku ngufu. Ni wenyene yagiye aragira aramuriki. Shetani yarazi ko atamushobora. Mugabo acamucako kugira wenyene yiyishe. Nibyo. Sinzi akantu bakunda kuvuga numvise ahantu ngo umunsi umwe ngo ntaho byanditse murabifata uko ndabivuze. Ngo Imana yasanze shetani ari kararira. Shiraho da shetani turi kurarizwa n'iki. Bareka muri abantu babaguma bambeshe. Uwonye ibintu wese ngo ninde? Shetani mumushaka kwiki. Mubabarire muri ko mwamuhora ubusa. Bibiri ivuga yuko Shetani Bibiri mwita ko ari umugerageje. Mu Gifaransa yitwa le tentateur. Celui qui tente ntaba ari sûr ko bigira. Ni sukuri. Avuga ngo agenda nk'intambwe arondera iki. Mu yindi version havuga ngo araba ko hari utazi ko ahari. Ngo agenda araba ko hari umuntu yinyora ko. N'abakobwa n'abahungu muragenda mugakwegana n'abahungu mutazi ko shetani agize. Ibyo wagwa mu cyaha ngo shetani yagize. Ntiwamenye ko ahari gusa. Ubu biza arabizi yugara imyango. Shetani wugaye nta nahamwaca. Yesu ashimwe. Le premier acteur de votre réussite ou échec, c'est vous-même. Reka ndagisubiremo. Le premier acteur, umuntu wa mbere azotuma uhigwa cyangwa unanirwa mu buzima ninde? Oya vuga wewe nyene ni wivuge. Ninde? Reka subire mwiri jambo. Ninde gantu? Jewe ndi. Yesu ashimwe. Umuhinga umwe umuntu umwe yigeze kuza ngo afise akantu yarafise akanyugunyugu mu kuboko acabaza abantu bari ngaha ati ndababajije akanyugunyugu karakomeye cyane karapfuye
yaragafise uko mu gifunsi. Cyo kibazo mwaza ko cyari cyoroshe. Bari yateguye ngo nibavuga ko karakomeye acagira. Cakice. Bavuze ngo karapfuye naho acagira. Kirabata. Mutamumwe w'umusaje. Cyavuga ati kutugorera ubwenge. Ukanyugunyugu. Kari mu bubasha bw'ukuboko kwawe. Ushatse karapfa, ushaka karagize. Mwe kutugora rero byose biri he? Biri mu kuboko kwawe. Tumusubire kubeshira shetani. Niko muranyumva. Kandi n'Imana ntimugire ngo birashoboka utagize tuguruye. Nawe nyine vuga ngo nagiye mpagaze. Ni ugurura? Ni wewe. Wowe ugururiye ni wakora. Yesu ashimwe. Mubandane. Yesu ashimwe. Nge tubanze dufute rero ibinyoma bihari. Ibinyoma bimwe tugendana. Ikinyoma cya mbere kubera aha hantu ntihanyorohereje naho mutabibona muranyumva. Yesu ashimwe. Ikinyoma cya mbere abantu bagenderamo. Kandi n'ungani habuze abantu bagendana icyo kinyoma. Ni kinyoma kivuga ngo ibidushikira byose ni ubugombe bw'iki? Hariho abantu ibintu byose barimo babesha ngo ni iki? Ngo ni ubugombe bw'iki? Urumva bavuga uko nitwara kose sinshobora guhindura ibyo Imana yagize. Hariho abantu bafashe ibintu byose bibaba ko ngo ni iki? Ni Imana. Aho ni muyibeshera kure. Umuntu wese apfuye ngo imisi we yarigize. Kare. Hamonyemeza ko abantu bose bafite imisi yabo yarigize. Imana yabwiye Abisirayeli ko nibayubaha atabazokenyuka. Nivyo. Mwari muzi ko icyaha cyongere ikigabanya imisi y'umuntu. None bitubaye ko byose ugiye mu busambanyi bwa sida hageze gupfa ngo igihe cyane cyari higize. Cyari kigeze. Mu minsi heze nagiye ahantu hamwe. Umudamu mwambwira amagogo yagize. Yesu nashimwe. Agira yubake by'ukuri. Imana iramutumako. Iramubwira ko uwo muntu atomujako. Bwa kubera yabona inoti zigize. Aravuga ati sindamuhusha. Bambere Imana irabatuma arahakana. Agira ubukwe. Imana ivuga ati reka kugira ndamukiza. Haje abantu bavuye mu Rwanda niwe yabimbariye. Baza atakindi kibazanye Imana ibatumye ati ubwo rubuka rujamo. Amagogo uzogogo. Yambwira amagogo azogogwa Yesu pangana. Nta mahoro uzopfuronse muri ugo rugo. Aravuga ati wapi haro n'abantu babayendesi. Iyo biyangajije batagira. N'abakobwa mwihagarareko. Uyu munsi niwagira umuntu ugatahura ko hari ibintu wagiyemo bitari byo. Nta ngorane ico cyaha kirababarirwa imbere y'Imana. Uze guhindura. Hari uvuga ngo shanga ibintu amaze kumpa. Iyo ni ngorane. Urazomusubize n'uwa yaronka uzomusubize. Nigeze guca urubanza rw'umusore umwe takumbwira ngo namuhaye amahera ngana ukuntu niwe wayamuhamwe. Aho bari bigana muri kaminuza bari intunze we yaronse amahera yazaramuha ngo nabanza asubiza amahera bazomuha nta ngorane. Amahera yaguhaye urazoyamuha. Haciye iminsi yararugiyemo Nyarugo. Nariko ndabigisha ibibazo twihamagarira. Nibyo. Yarambwiye ati nibaza ko amagogwa yose afaho nayagowe. Arambwira ati mu myaka 5 naza nameze imvi. Kubera amagogwa narimo. Atuba ikintu sigaye nsengera gusa nuko Imana yafasha nkazoshika mu ijuru basi. Kanzigamira umutima. Amahirwe y'urugo narasezeye. Ndababajije ubwo n'ubugombe bw'Imana. Duca dusigura ngo uyu ni umusaraba Imana yagize. Oya siko duca tuvuga ngo n'umusaraba Imana yagize.
nibaza ko umusaba Imana yagomba kuguha utari uwo ni uwo wikoreye wenyine, Imana itariho. Yesu adufashe. Ikinyoma cya mbere ni ukuvuga ngo ibishikira byose ni ubugombe bw'iki. Ibyo bisigura yuko hari abantu bateguriwe amagorwa n'abandi bateguriwe iki. Tuvuze iyo teori nicyo tuba dusiguye. Tuba tuvuze yuko Imana hari abantu yateguriye amagorwa baze bakubitike bamerewe nabi. Aheza nihe? Aheza ni mwisi nta mahoro, mwisi nta Yesu ashimwe. Ndababwire, ndashima Imana yagombye kutugirira icyo bita avant goût tukiri mu isi. Imana iduha amahoro tukiri. Imana ishimwe. Imana iduha umunezero tukiri ngaha, nitwayubaha twakora ibyo dusaba. Ibyo bisigura ko tuba tuvuze yuko hari abantu bateguriwe amagorwa. Tuvuze iyo teori tuba tuvuze yuko Imana itagororotse. Manuka. Icyo kinyoma cya mbere turagize. Turagifuza? Turabyumvikanye? Sibyo. Imana yadushize imbere amahitamo. Mu gitabo cya Yosuwa havuga ngo yishize imbere yawe umugisha niki? Shize imbere yawe umugisha n'umuvumo. Ubugingo niki? Hitamo. Samahitamo. Ishakabiri. Kazoza kanje keza ni chance. Igara abantu bavuga uko. Mushanga ujya ngo yaragize iki? Nta chance, nta iriho. Il n'y a pas d'effet sans cause, ni de cause sans effet. Nabivuze kare ko inzira tuhaye turafata iravuga ejo hanje. Yesu nashimwe. Manuka. Mwumvise ko ata chance ihari? Ishaka tatu nikintu kivuga ngo sishobora kugira réussite à cause de mon passé, kumbure bivuye aho navukiye. Nibyo. Rega abantu biranze avuga kwa ntuze ukamenya ibyo kwa ntuze yaramwomyeko. Esheke yashe. Nagoma ndababwiza ukuri, ndababwirire ngaha mu abantu muri ngaha. Ndabahumurije l'échec n'est pas contagieux. Reka subire mu iki kintu, l'échec n'est pas contagieux. Kunanirwa ntikwandukira. Ko mutabyumvise ibyo navuze. Kunanirwa ntikwandukira. Kunanirwa ni kuri mu maraso. N'abantu bavuga ngo bivanye n'umuryango navukiyemo, hari n'abiranze kubera amashuri bize ati cyangwa bataronse uburyo bwo kwiga, erega birashika. Umuntu akaba yarabuze ingene yiga kubera umuryango utamwo batari bafite uburyo bwo ngene agira. Biraba? Aha twese twobaza umuntu wese yamwe ati jewe ibyo kwiga cyo kibazo nari mfise ikibazo cy'iconja. Erega biraba. Ubundi akiranda kubera eta physique, akira bakaranga ati jewe vraiment sinzi ko nzoronka n'umugabo ko ndavye kuntu. Birashoboka ko abantu bahenze ko ari babi. Ibi ndiko ndavuga nibyo. Hari abantu bahenze. Bambwiye umunsi umwe twari mu Rwanda, umupasiteri wahatubwira umukobwa umwe yarafise ikibazo cy'amaso, akavuga ikibazo cy'iminsi yari myinshi. Urabona umuntu ashobora kugira imyaka myinshi, sibyo? Nyuma rero bari bamubatije izina bamwita les yeux de 24 heures. Les yeux de 24 heures. Hanyuma mwita iryo zina kubera ukuntu murabizi ko ikibazo kikwita izina. Ntimubizi ko ikibazo kiguha izina. None umugore yaragwaye indwara yo gutinya nka muramuzi izina. Muri biri hari izina ryiwe bavuze. Bamwise iki? Bamwise ikibazo. Ikibazo kiraguha iki? Abashakashatsi murazo turabira mu turondera izina ry'ujya mugore nta namwe turibona tumuzi ku kibazo Ikibazo rero kiraguha izina bari baramwise ngo les yeux de 24 heures. Umunsi umwe rero ngo ahitana abandi bakobwa baduga hariya bagiye gusenga bavuga ngo bagiye mu butayu.
hanyuma rero bagiye ahantu ngo gusenga yarafise umutwaro. Hariya bakoranye cyarababwira ati mumfashe gusenga ndafise umutwaro ngomba Imana nk'umugabo. Abakobwa bose batwengira ari bati Mana yanje uwo mutwaro uracariho. Hari ahantu muzosoma muri Bibiliya umuntu umwe yahamagaye Yesu ngo aje kumubwira ati uracagora umwigisha cyo kibazo cyaraheze. Ntabyo mwasomye? Mbwira ati cyo kibazo uracyafise kibazo atari kadusengere niba bakoze urusengero naho ibyo bindi. Cyo kibazo niki kihari cyarabaye depasse. Yesu ashimwe. Ndashima Imana umunsi Yesu yaza kwa Mariya na Marita yababajije ngo nimunyereka aho mwamushize. Hariho amadosiye aba yarahambwe umenga abantu barahambye. Yesu yavuze munyereka aho mwataye. Bigiye birashika ko umuntu agira ikibazo kugeza aho agenda akagihamba ahantu kavuga ati iyi dosiye ndayihebye. Yesu aravuga ngo nyereka aho mwamutaye. Imana ishimwe. Turafise Imana ishobora kuraba ibyo abantu bataye kabigira bizima. Cyaragira uwo mukobwa aracika intege araba desu. Cyaragenda ahantu arabwira Imana ngo Mana ndatahuye ko atawundi muntu n'umwe mwisa ntahura uretse wewe. Imana ishimwe. Ndatahuye ko atawundi mukunzi ufise mwisa atari wewe wenyine. Umbabarire kuba narabwiye ikibazo canje abantu. Ikibazo ngenda kibarira Imana yanje. Imana ishimwe. Acarabareka. Cyaragenda abwira cya kibazo ciwe Imana. Uwo mupaseri yadushingira nta tubwira ibintu byabaye mu nyuma. Imana ishimwe. Haciye iminsi Imana ihagurutse umusore Buraya. Acazaje kuraba umwe bita les yeux de 24. Bagivuze ngo bahava ngo hariho umusore yaje kandi bahava baragana. Hariho abantu batangiye kuraba batingira ngo uwo musore yaje kwa naka. Murabizi ko abantu bameze nka Hamani bipanga mu bintu byose byiza. Ikintu cyose cyiza niwe gitaha he. Hamani yavuga ati hari uwundi muntu umwami yo aciye umwanya paseri ngo murazi wari we none les yeux de 24 ya atubwiye ngo umunsi abantu bari sabi babazi Imana iranka gasuzuguro hati ugasuzugura Imana uzowibwiye gukora. Imana ishimwe. Aha ndiko ndafasha abantu biranze nimba bariho ngaha ndaguhumurije ejo hawe harashobora kuba heza. Yesu ashimwe. Iyo uri kuraje ntacyo hapfana niyo wajuva. Imana ishimwe. Ndakunda kuvuga ijambo, ndakunda kubwira abantu yuko icyo utakoze ntacyo kizokubwira. Reka ndababwira icyo utigize ntacyo kizokubwira. Reka nsubire mwiri jambo kugira mu byumve neza. Icyo utigize ntacyo kizogira. Ninde muntu yasengeye umuryango avukamo? Umuntu yawusengeye umuryango avukamo nagira ubuturara. Yawusengeye ataravuka kugira uvukiremo. Nabonye ko mwari mwiyumviriye, mwari muvuze ko muri ko murayisengera. Nagira mbaze umuntu yavutse, umuntu avuga ati uyu muryango nawe uvukiyemo kubera nagize natarike turara mumukura. None ibyo nimwe mwabigize. None ko wavukiye ahantu bataronka n'icyo bafungura niwe wabigize. Ko wavukiye ahantu n'agahuzu wambara utakaronka niwe wabigize. Ubundi nawe yavukiye mu mapusipusi hariya niwe yabigize we yarabisengeye. Ayo manyama muyakura. Ayo manyama vaye. Ega nta na kimwe mwakoze. Nibyo. Umwe yisanze atagira n'icyo bamushiramwo. Ega biraba. Hari n'uwo batoye aho mwibarabara atazi n'uwamutaye ariko Imana ishimwe ko wabayeho. Yesu ashimwe. Imana ishimwe ko wabayeho. Uko byagenze kose kuriho uri ku mugambi w'Imana. Ndaza kubabwira yuko tout mariage n'est pas la volonté de Dieu, mais toute naissance est la volonté de Dieu. Reka nsubire mwiri jambo. Mariage yose si mugambi w'Imana, si programme y'Imana, ariko naissance yose ni programme y'Imana. C'est vrai. Urashobora kuvuka umubyeyi atagombye kubaho yaranagerageze kugira avortement bika akagerageza kukwicira mu nda bikanka
nagomba ndaguhumurize tuye champion. Le fait que wanavutse tuye déjà champion. Yumvire ko wavuye mu bintu nk'ibyo wumva utari umushampion. Ntimwabyumvise mwari kunshimira. Tuye champion. Ko nabarashoboye kuva ahantu nk'aho bakagerageza kukwicira mu nda bikanka ugasanga urabayeho. Tuye champion. Imana ishimwe. C'est que Dieu avait un plan. Yesu nashimwe. Mes échecs, mon état physique, mes échecs dans la vie. D'accord, les échecs ne sont pas ton identité. Échec c'est identité. Je ne vois pas échec que je n'ai réussi ça. Nibyo. Nicyo gituma je déconseille abantu bamwe abavyeyi babona umwana yaguye mu cyaga kuri cyaga agatwarinda. Bakaje bamubwira ngo nta kundi ngo ejo hawe hapfuye ngo jya kuri uwo mugabo. Wakumenesheje ibango cy'umudako. Tunga uwo mwana. Ndafise ibimenyetso by'abantu benshi. Baguye mu cyaha barihana. Barasaba Imana imbabazi. Barabarestore. Ikindi gihe Imana irabaha umugabo, Imana yabateguriye. Yakira n'uwo mwana babyaye. Ugafata inyungu zitari zo kubera échec wagize. L'échec n'est pas ton identité. Yesu ashimwe. Ndabibutse ko Ismael atabuje ko Isaka avuka. Ismael yari umwana yavutse ku ntege nke. Ariko ntiyabuje ko Isaka nawe avuka umwana w'isezerano. Urashobora ko wagize faiblesse ariko ejo Imana irashobora kukwemera kandi. Yesu ashimwe. Kuko nka mwana w'icyangazi yahagurutse avuga ngo urumva ngo bivanye n'ibyambaye ko musingiye kwitwa umwana wawe shira mu baki. Uracyemerewe kuba umwana naho byakugoye. Yesu nashimwe. Uracyemerewe kugaruka mu rugo rw'Imana aho byagushikiye bikakugora. Tu as encore la chance. Imana yacakwemera. Pardon Imana ijana restauration. Imana kuba bari gusubiza mu kibanza cyawe. Imana ishimwe. Muribuka ko Yesu bavuga ngo mbega Nazareti hogira. Abantu mwavukiye Nazareti. Je kubahumuriza ko icyiza gishobora kuva Nazareti. Imana ishimwe. Na Imana itokura umuntu kandi nahita umushitsi. Nta na hamwe. Nta na Imana itokura umuntu nta nahita umushitsi. Yesu nashimwe. Murabizi Bibiliya avuga abantu bitwa Bayabesi. Bayabesi bavukiye mu muryango w'amagorwa kubyo bamwise izina rihuye nuko yagize. Yafunze. Izina rya Yabesi ryasigura uriravye wacibona amakondisyo yagize. Yavutsemo. Ariko Yabesi amaze guca ubwenga akamenya Imana yiwe aravuga ngo Mana nyagurira iki? Nyagurira imbebe pe. Ntakanye kuba victime yaho navukiye. Yesu ashimwe. Ndashobora kwexcella malgré la famille navutsemo. Ndashobora kwexcella nubwo navutse ahantu menga n'amagorwa gusa. Kweza aho bangishije ko n'izina nta hari abantu usanga barahaye amazina bakabita n'amazina hano yaronda sino yabura. Amazina mwiswe n'abapagani. Ndashima Imana muri Yesu barose amazina mashasha. Yesu ashimwe. Hari abantu bafite amazina yo katacho bazovamwo bariho ngaho. Ndayavuga. Haraho bita ngo bakabwa ntibabise amantu ze hariya murazobaza. None babaye akabwa. Imana ishimwe. No biteba ko novuga ivyo noja muri byinshi cyane. Ba Dawidi ba Leya yarafise ikibazo nawe nyine cyakaranga. Ariko niwe yabyariye abahungu b'igitangaza umuntu yitwane Yakobo. Abahungu beza bavuye kuri wa wundi yari wamenga ntagize. Nagoma mpumuriza umuntu bahenze ko atarabitse. Imana yarakuravye neza. Imana ishimwe. Ubu bari barahenze. Je kumubwira ko Imana yakuravye neza. Yesu ashimwe. Ariko bro murazi traumatisme rero yagize. Murazi traumatisme rero yagize. Yakobo mu gitondo yikanguye ati sha washyize ngahaguta. Ega ngo bamumuhaye mu ijoro ntimubizi. Ngo buke mu gitondo akayiraguda ati niwe banzani. Ya. Acagumagira utweforo ngo arabe ko umugabo yogira. Yo tereka basingira uko ndabe ko yogira. Amubwira ati wewe burema uriyerere. Si wewe nagira. Bambwira umuntu yo bari ngaho birashobora ko ari n'umudamu yo bari ngaho umugabo yabwiye iryo jambo. Ati narakwihenzeko. Abanda babwira ko imba yarakwihenzeko Imana ntiyakwihenzeko. Imana ishimwe. Yesu ashimwe.
yarakwihenze ko Imana ntiyakwihenze ko. Reka mbandanye noshika kuri byinshi bandanye. Ikinyoma cya kane kivuga ngo iki? Kivuga ngo ma réussite est garantie à cause de ma famille, mes études, mes capacités, mon environnement, ma parure. Uko nitwara kose jewe ni abahinga. Ubushakashatsi bwerekana neza yuko mwisa abantu ba mbere beshurwa nabavukiye mu miryango mengira hiriwe. Bamwe no kwiga barahebye ngo se afise iki? Ngo se afise inoti. Ngo jewe naho ntagira biragira. Birizana. Yani byasosha sivyo wawe. Genda urondera ibyawe. Hari abantu bihenduko ngo me capacité. Kubera nize nibi niba kumva ko ari gitangaza cya bugufi ntacyo ufise utahawe nta nicyo ufise utokwakwa. Tout est grâce. Ibintu byose ni iki? C'est la grâce, tout est grâce. No gufasha abantu harabo tuduza kugira ngo bave mu bikomere bya complexe d'infériorité. Nibyo? Hariho n'abandi nabo tugomba kumanura ngo bave mu manyama. Gufasha bose. Harabihambye barimanura bishira mu kinogo. Harabandi nabo bidugije hejuru. Muzotibuka nabi. Uze wame wibuka ngo ibyo mfise byose nagiriwe ubuntu n'Imana. C'est la grâce. Cyo nihaye na kimwe. Kandi wabimpashwa no kubinyaka. Bibiri twereka abantu benshi muri Bibiliya bari bafite ama opportunity imbere yabo. Mugabo izo yeshuwe ndiko ndagaruka ko l'échec ou la réussite ituvako. Ntiva kuri environnement, ntiva ko twavukiye, ntiva ku makondisyo kanaka, iva ku mashwa y'ubuzima twenda turagira ama principe tugira ko. Ayo mutayazi zareshuwe quelque soit amantuze yanyu. Dusaba docteur birwa hamwe baratembagara. Bishwe n'inzoga. Bishwe n'akaborego, bishwe n'itabi. Kandi barazi ko bigirira nabo umubiri. Bwa babigire gute ko arabaje abashetani. Bariho. Abasambanyi birwa baratembagara mu makanivu. Ugasanga n'umuntu akomeye. Wamuraba dufata ibibazo bibiri bikomakomeye bizagudutuma dutora icyari cyo ubuzima bw'izeni buhiriwe. Je yaje nitwashobora kubyishura zo kuba turashika ku cyari cyo ubuzima bw'izeni. Muri iki kigwa tugiye kubona ibibazo bikomakomeye bibiri bisaba une attention particulière. Bisaba ko umuntu wese yishura yitonze. Yesu ashimwe. Ndashobora kubandanya. Turacyari kumwe. Imana ishimwe. Hari ibibazo bibiri bikomakomeye ngomba ko twiga. Ikibazo cya mbere kivuga ngo ndiho kubera iki ndiho. Muramubyibaza mwebwe. Muramwibaza igituma muriho. Ikibazo cya mbere kivuga ngo kubera iki ndiho. Ikibazo cya kabiri ni cy'abakizwa. Icya mbere ni cya bose. Icya kabiri ni cy'abakizwa. Icya kabiri nacyo kivuga ngo kubera iki nakijijwe. Rega Yesu yankijije kubera iki. Yesu ashimwe. Kugira ngo nari kubabaza ibyo bibazo mukanyisha umwe wese nkamubaza igituma ariho. Nabidisha bidutwara umwanya muremure reka ndabereke basi ibyo negeranije. Munyisha abantu bagenda barataha mu manuke. Icyambere ikibazo kivuga ngo ndiho kubera iki. Murabizi twese turi ku isi kandi nta muntu numwe yahisemo nta numwe wenyene yitiyemo kuvuka. Nabivuze kare ko nta nuwabisengeye ngo avuke. Mwasanze muriho. Miriko musenga kubera mwagize. Muge mutararaho nta wabisengeye mwisanze muriho. Nenda besheje niko ndavuga. Hari hayo bahise ajya kivuye mu ndagushimiye ko nyishuye amasengesho nasenze. Byabereye. Ibi byose twagiye kubyiga twagiye kwiga gusenga turiho. Ni Imana yaturemye n'ababyeyi bacu. Reka ndakivuga ikintu niba mutari mukitahura. N'ababyeyi bacu babaye abikorezi. Sinzi ko mutawisha mvuze. Murabizi ko ababyeyi bacu reka twebwe source yacu s'ababyeyi mwari mubizi. Twebwe iyo tuva si kubaki. Ababyeyi babaye abaki.
bari abantu bikoreye kori, muyitware neza mwabikije ibintu bikomeye mw'abavyeyi. Abikorezi bikoreye kori barayishikana barayerekisha. N'était que des porteurs de colis. Alors, inyishu nyinshi ziratangwa mu bijanye n'ubuzima kandi ku bantu benshi. Kubera ntabibabajije reka nababwira ibyo twagiye turegeranya ahantu hamwe hamwe. Abantu babajije igituma bariho manuka. Tubaje abantu igituma bariho baraduha inyishu zitandukanye. Bamwe bavuga yuko bariho kugira sonorie bajye. Nisije bamwe bariho ngo bajye. Cyo tumavuga ngo mangeons et buvons car demain nous. Igambere mwumvise iyo jambo. Tujye tunywe je tuzogira. Nivyo. Kandi umwana akivuka bezo ya mbere akeneye nijya yitwa akeneye kugaburirwa. Twigiwe imbere gatoya abandi nabo bagize intambuko bariho ngo bige. Cyo si ciza gantonze. Bariho ngo bagire. Ugasanga intumbero yaho yose nuku avuye mu mashuri ati uhageze ko ngira ntageze ko nkora akazi. Harabahijije ngaha giruko turana abaheje muri kaminuza mutararonka akazi. Umutwaro mufise uvuga gute? Mufise umutwaro uwo oya muvugisha ukuri wese hagati y'ukurongorwa n'ukuronka akazi hatanguriye. Aho cyadonka inyishu zibiri parce que cyadonka inyishu zibiri kuko ndabizi ko aho nitubahurizako nobaza umukobwa avuga ati nkeneye umugabo kubera bamwe umugabo acacika akazi. Umuhungu ni usanga ahangayika kuri iki kibazo avuga ati sha ntaronse akazi nta n'umukobwa azonyemera. Nicyo gituma ngaho mutahahuriza ndababesheye. Oya abakobwa no babaza uwo guha akazi no guha umugabo wotanguriye. Ntawe yemera yo nyishu. Ntawe yemera yo nyishu. Mushamutinya utabona. Turaza kubishira mutu. Muraza kwandika ntacu. Kugira ngo tumenye wabivuze. Babagira batijya muntu yarahavye. Nibyo turabitahura ko biba. Katubabarire rero twebwe turabasiporoza birebire. Yesu nashimye. Inyuma yo konka akazi umutwaro ukurikira ni kubaka. Jeni bagaho ukuntu nabipanze ari byo. Ko siko bikurikira. Ukiri umwana washaka kujya sibyo? Uwunguruje gato bishaka kugira. Uhejeje ishuri ugomba akazi. Uronse akazi atatangura kuvuga ikindi kibazo cyuko ubaka. Umaze kubaka ubu nawe ufite umutwaro w'abantu wose umutwaro gantunze. Kandi aho usugiye uraronka utimana ishimwe agacabyuka ikindi. Siyo ngorane dufise. Uronse abana ababarose ubu dufise umutwaro wo kubona abana bagize. Tubarere tubahindero tubigishe bashike ku mubigero sibyo uwo si umutwaro dufise bakure tubarere hama bubake hanyuma bamaze kubaka abarasohoye tusakana kanje koronke tese noronka kuzukuru sibyo aho urosha kuzukuru abuzukuru bagukikije uturere urasezeye umusavye wawe none ntawe numva abantu bavuga ngo ujya muntu yipfiriye wapfuye neza wapfuye abana baragize ko nta mwana ariko arasega abana bose barasohotse umuntu nk'uwo rero ashyize kuri urwo rugezo icyo tuvuga ngo aragize
arahiriwe. Wapfuye no batarikisha amaboko ngo abantu babona ko umuntu nk'uwapfuye neza na hasi no babura. Apfuye kubera bya bindi byose byo ngaha yarabironse. Manuka. Nimba ubuzima bwanyu bugarukira kuri ibyo duhije kuvuga gusa muriko murarata ubuzima bwanyu, ibyo bintu byose ni iby'Imana yabatije, ariko siyo ntego. Hari ibintu bita impamba n'intego y'ubuzima, muriko murantahura. Hari ibintu bita intego n'impamba y'iki. Tubandanye. Yesu nashimye. Murabona iyi telefoni iyi irashobora gufotora, irashobora gufata amason, irashobora gukora ibintu byinshi. None ugira ngo wayikoze n'icyo yayikoreye. Ibyo n'ama accessoire. Objectif principal kwa ku telefoni. Umuntu yogura telefone agasanga irafotora neza, mugabo bamurondeye ntibamuronka. Yose abwo mufite telefone nziza ngizi gufotora kubera gusa yagufatiye amaki. Intego nyamukuru ya ntayiri kirakora. Manuka. Ubuzima buragumye, nicyo gituma abantu benshi bari mu cyo bita frustration, bariramanta hanyuma kuko batazi gituma bariho. Nimba tubayeho gusa kugira ngo tujye tuvyare, nta tandukaniro rizoba riri hagati yacu n'iki n'ibikoko, kuko n'ibikoko birabyara, birajya bikagira. None waravyaye abantu uri wa mbere uvyaye ibikoko byo ntibyabyara. Sinzi ko munyumva. Kandi bajye bana ntibavutse kubera umugambi wawe, bavutse kubera Imana yabishatse. Manuka. Kugira rero dutahure, sinzi ko kaboneka neza ku kadiagrame nagize. Kugira ngo dutahure ubuzima buhiriwe, tugomba kubanza kumenya umuntu mbega agizwe n'iki. Turiko turajana. Umuntu agizwe n'iki? Umuntu yaremwe a 3 dimensions. Yaremwe muri dimensions zitatu. Umuntu agizwe n'ikintu citwa ubwa mbere impwemu yavuye ku Mana. Ubwa kabiri agizwe n'igice cya kabiri citwa ubugingo. Aha ntihaboneka neza. Ubwo bugingo bugizwe n'ibintu bitatu, harimo icyo bita la pensée, les émotions cyangwa les sentiments, hakabaho n'icyo bita l'intelligence. Bon, non, la volonté. Ubwa nyuma umuntu afise icyo bita umubiri tubona. Kandi ibyo bintu byose Imana yabikoze kugira ngo bimufashe. Imana yashize umuntu, yamushizemo impwemu kugira ngo abashe gukorabora n'Imana. Abahinga bavuga ko c'était son chez lui, ni kuvuga ni nka maison, yari nka maison de passage y'Imana. Imana yashize mu muntu kugira ngo Imana yakugendera aha nigomba kugerera ni mu mpwemu, kugira umuntu abashe gucommuniquer avec le monde psychique. Yarakeneye l'âme. Nibyo iyo tuvuga ngo twanezerewe, twababaye, twaryohewe, ibyo byose c'est au niveau de l'âme, sivyo? Ishimuha le corps kugira ngo abashe kubaho dans le monde physique. Aha muriko murambonesha amaso kuko mufise le corps, muriko munyumvisha amatwi parce que vous avez le corps. Kubera iki ndabahaye diagramme? Kubera iki diagramme muyikeneye? Iyo turiko turavuga ubuzima buhiriwe, tugomba kubanza kumenya umuntu icyo ari cyo, ibimugize. Ndasabye mu nkurikirana aha hantu, c'est très important kubitahura. Ntidushobora kuvuga ko umuntu ahiriwe tutamurabiye muri ibi bice bingahe. Sinzi ko munyumva. Umuntu tuvuze ko ahiriwe tugomba kumurabira muri ibi bice bitatu byose ko biri complet. Ndababaza, umuntu ari agahaga, igice kiba kimerewe neza n'iki? None umuntu ari agahaga cyavugishwa. Mbega umuntu ari agahaga
ubwira iminsi yose cyangwa indirimbo. Urabona ko umubiri ushobora kubaho umenga urafise ibintu by'umubiri ariko kiriya gice cyitwa ubugingo kimerewe birabaho. Mbega umuntu ashobora kugiraho n'ibintu bimunezera byo mu buryo bw'umubiri au niveau de l'âme, mugabo mu mpemu afitanye ikibazo n'Imana ntibibaho, akagenda akanezerwa akiryohera mu mubiri ariko asise ahantu akumva ijwi ryawe mahoro rimubwira ngo nubwo biri uko wacumuye. Tubandane turavye ubuzima bw'umuntu n'igikoko, hariho similitude par rapport à leur comportement, reproduction. Mugabo ikintu gitandukanye umuntu n'igikoko ni kirya gice cyonyine bita l'esprit, kuko turavye igikoko naco nyene kirafise l'âme et le corps. Sinzi ko mantahuya, igikoko naco nyene kirafise l'âme et le corps. Ico kidafise ni iki? C'est l'esprit. Nico gituma umuntu yaremye mu shusho y'Imana, nico gituma partout dans le monde abantu barafise akantu ko gusenga, nubwo tutazi Imana bose bagira basenga. Umwe wese arafise ibintu asenga kubera iki? Afise ikintu cyitwa esprit muri we. Mugi Imana ishobora kwadora parce qu'il n'a pas d'esprit. Mumanuke igikoko ntigishobora kwadora parce qu'il ntigira esprit. Ikibabaje mu nkurikirane, hariho abantu babayeho n'ibikoko, babayeho kugira barye baronka abana, ibisigaye ntubabaze. Abantu batazi igituma bariho bashira ingufu zabo cyane ku buzima bwo ngaha ku isi. Mbega ndababaza, iyo tuvuga ko ubuzima buhiriwe, ko dufise ubuzima buhiriwe, mbega ubuzima buvahe bugashika? Mbega ubuzima buvahe bugashika? Mu nkurikirane ibintu navuga birakenewe cyane, biraza kudutuma dutora wa muntu afise une vie réussie. Mbega ubuzima buvahe bugashika? Mwese mwazi ko iminsi tumara ku isi tuhamara igihe, tuhamara icyo bita laps de temps, mugabo l'éternité niyo tuzojamo hanyuma. Sinzi ko muri ko muranyuze. Rero ibintu byose ushobora kuba kuhiriwe ko nagomba ndagusabe uraye ko bizorenga buno buzima. Na amamodoka, amazu muramubona bayatwara. Igihe cyo kuba ku isi ni gito cyane. Igihe tugiyemo tuzojamo inyuma, c'est l'éternité. Imana ishimwe. Aha muri ko muraza gutora, turiko turarondera mbega iyo vuga ko mpiriwe mfise iki? Iyo niganyira ngo ndagowe mbuziki. Tuhagarike kugira utuntu duto, tuheve duto. Manuka mbandanye, niko ndihuta. Ibyo bintu byose twako turavuga, gutunga, kugira ibiki, si bibi kubishaka, mu nyumve neza. Mugabo hari birenze ibyo. Ikinyoma nyamukuru dufise ni ukwiyumvira yuko ibigize amahirwe y'ubuzima, ni ukwiyumvira ko ibyo bintu byonyine by'umubiri ari byo bigize iki? Ni ukwiyumvira yuko iyo umuntu aronse ibintu by'umubiri aronse iki? Amahirwe y'ubuzima. Turiko turajana mwarakizwa mu nyumvirizi, kandi kudatahura ibyo bidushira mu kintu cyitwa compétition na jalousie. D'où vient la jalousie? D'où vient la compétition? Nukubera twiyumvira ngo naka ko yaronse ibintu aragize, nanjye rero ntabishikiye sindagira, dushaka dutangura kwiruka. Bagize bagusize, nanjye nzoshikirwa ryari? Uvuze ko yaronse ikintu cyashasha arakemutse, bamerewe neza. Biva kuki? C'est la mauvaise perception de la réussite. Kuja mukaja mu magorwa kandi utabizi. Manuka. Abo bantu ntibiyumvira yuko ngaha ku isi hari ikindi kintu kirenze, ko hariho Imana yabaremye. Yesu nashimye. Imana nimba yabaremye nuko yari ifise igituma. Bibiliya ivuga ikintu cyose yakiremeye igituma. Imana yaduhaye umubiri
kugira ngo dukore umugambi wayo he. Niyo mpamvu mu Baheburayo Yesu yavuze ngo wanteguriye iki? Umubiri. Mwene majambo twambitswe umubiri pour une mission terrestre. Niyo mpamvu mission iheze umubiri turawambugwa, parce que le corps ni igikoresho cyo gukorera ngaha ku isi. Yesu nashimye. Ibyo bitubwira yuko imbere yuko nza ku isi nari nsanzwe ndiho imbere y'Imana. Muri kwa Yeremiya yabwiwe ngo ntarakubumbira mu nda nari ngize, nari ndakuzi, nari ndiho, Imana iza kundungika, sinabayeho umunsi naza ku isi, ahubwo umunsi naza ku isi yabaye umunsi wa manifestation. Est-ce que vous comprenez? Umunsi naje ku isi yari manifestation, mugabo jewe nari nsanzwe ndiho ntaraza ku isi. Dieu m'a envoyé, je suis dans la mission. Yesu nashimye. Abantu benshi ntibiyizi Imana, notre existence a commencé dans le spirituel. Twatanguye kubaho tutaraseruka manuka. Munkurikirane. Yesu ashimye. Ngira ndabarambiye. Nibyo. Twuvugana ukuri. Le désir de réussir. Guhigwa, kumererwa neza, c'est un désir normal pour chaque être humain. Kandi Imana ntiri contre iyo désir. Munyumve neza. Guhigwa ni icyifuzo kiri normal kandi ku muntu wari we. Murabizi ko n'umuntu agiye kwiba avuga ati cyo nkagira. N'umuntu yishe akico yashaka kwica avuga ati ndagize. Je viens de réussir. Si. Parce que la réussite nous atteindre l'objectif que tu t'es fixé. C'est ça là. C'est ça la réussite. Imana ntiri contre la réussite, mais la grande question, c'est ce que nous appelons là. Et la chaîne mukurikira. Yesu nashimye. Wigwa si kibazo. Mugabe ikibazo nyamukuru ni icyo twita Yesu ashimwe. Ikibazo nyamukuru ni icyo twita kugira hamwe se ndabizi. Ari gituma niko ndavuga ibi. Nicyo gituma twiga turabona abakristo bacengetera mu tuyira tundi, banyegetera mu bintu kanaka kubera babona ko bari abantu aribo bagize jusqu'à vendre leur âme. Keza umuntu amera nka Yuda yadanaje Yesu akaronka iki? Intete ziki? Kuko yaharura neza ko aronse ifeza za kubagize. Iyo mudatahura ibi bintu muzofata utuyira twose tubaho kugira mushikire bya bindi. Naho bazokubwira batubwira mushike kuri kijya kintu ni wica umuntu. Murazobaza abatari bake ngaho abaja mu kiyaga canka abatari bake. Ni rya mbere mwumvise ko hari abantu bahora basacrifice abana babo kugira baronka amahera. Ntabyo murumva? N'abasacrifice n'abagore babo kugira amahera agire. None mwasanga baba ko baronera iki? Iri cherche la réussite. Mugabo babitewe n'iki? Nico bita guhiga. Ibaza ngo yaronsa zo kubagize. Yo Yesu nadufashe. Alors, ibi bica bituma rero ceci nous amène à tirer quelques vérités. Yesu ashimwe. Mumurikirane. Ndashaka izi vérité muzirotene zirakomeye. Yesu ashimwe. Ndiko ndabwira abantu baba Kristo nuwo yaje ngaha atari muri Pentecote n'umukristo ahantu kanaka. Kuko muri iki gihe twogera rusansuma y'abapagani biratugora kubaroba. Tubafise mu mashengero gusa. Niyo ngorane dufise. C'est vrai? Kenda mugire rusansuma mukazoro umuntu atagira idini yinjiriramo. Asha muzocoka. Kuko turi muri cyage havuga ngo bazoza bose bavuge ngo nutwitirirwe gusa. Ibisigaye tuzokwirira ibyacu. Tuzofana inzigo twari dufise, tuzofana amanyama. Gabufe kutwitirwa izina ry'ubupagani rituveko. Icyo gihe turi. Ndashaka rero nk'abakristo tuvugane izi verite muzirotene zirakomeye. Yesu ashimwe. Nama conclusion ngo ntire kuri iki kintu twako turavugana cya réussite. Icyambere ndasabye mu rotene iki kintu. Il n'y a pas de vraie réussite sans
Oh, ikintu kirakomeye. Il n'y a pas de vraie réussite sans... Et quand subir mwiri jambo, la réussite sans Dieu, c'est une apparence de réussite, mais c'est pas une vraie réussite. Ndashaka gufasha abantu muri ko muracengetera mu tuyira kanaka. Umushikire bya bindi. Aha ntiyabuze nako batababarira. Hari abantu usanga bariko baraca mu tuyira twose, quelque soit les moyens, fait gushika kucongirana. Icyambere ngoma ndabamenyeshe nuko tu ne peux pas connaître la réussite sans connaître le Dieu de la réussite. Bibiliya tubwira ko Yosefu Imana yabanye nawe, Yosefu acagira réussite. Munazosoma. Si Dieu n'est pas dans votre réussite, ce n'est pas une vraie réussite, manuka. Une réussite sans Dieu n'est qu'une apparence de réussite. Murabyumva neza. Ibyo twita ngo n'amahirwe atamana irimwo nibyo bita ibishusho bya réussite mugabo siki. Nobaza umuntu wese abari ngaha kumburengera ngo nobaza umuntu wese ibyo afise n'ibyo yashitseko. Aha muranyemera ko mwese ngo dushingira ntayo mwabikuye. Umuntu wese ibyo afise iyo tubwira ko yabihawe n'Imana. Erega hari ibintu umuntu aronka Imana itagize. Birabaho. Umuntu akaronka ibintu Imana yabanje kugira. Mwagwarukamwe. Ejo hari gihura n'umusore menga arasobanutse. Mugabo kugira mu bane bizo gusaba kubanza gutiki. Kubanza gutimana, sibyo? Kera hari misi ya kera. Aba ofisiye bari baratumariye ko bakobwa. Matiraje. Sinzi ko ari kubera ibintu dusigaye turimo. Umuntu agenda agacikira. Ciye amezi angahe akagira. None si avuga ati icyo ni kibazo. Je fais un pas demain je reviens. Kagenda ati ndagenda nta ngorane ntaka we ntibamwakiriye. Cyo kibazo mfise suko bakwakiriye. Kibazo mfise uwo muntu yari gwawe. Cyenja muri birebi reka nihore. Yesu ashimwe. Si votre réussite ikindi ngomba kuvuga. Nimba amahirwe yabo agarukira ngaha ku isi mbega birashoboka ko umuntu agira amahirwe atarengaye. Twabonye ko ubuzima bwacu buva ngaha ku isi bukarengana muri eternité. Ora amahirwe ya benshi agarukira inzu zoyitwara mu ijuru, imodoka zoyitwara mu ijuru, ama etage 70 ingaho zotwara mu ijuru. Ni byahe twabonye ko alors la réussite est d'abord pour l'éternité avant d'être terrestre. Ndasubiye mwiri jambo. La réussite d'abord, c'est pour l'éternité imbere y'uko ibyo ngaha ku isi. Rassurez-vous ko ibyo murimo bizobaha passeport yo kwinjira mu ijuru. Imana ishimwe. Rassurez-vous ko ibyo bintu ufise ejo zambani yavuga bitakusigaza ngaha ku isi. Kuko birashobora ko umuntu aronka réussite itarengaye. Yego. Ega biraba. Hari abantu dutinya twese tubabonye tubavuga baragize cyarakemutse uramumbariza yari karaje. Tubabuze ibikuriki. Tubabuze bivanga ibinyuma none aha nimubonye byinshi muri iki gihugu basi. Tukumbe tuhere ngaha. None abantu bari bakomeye ngaho kugira ngo bose bashiye binjira. Murakwiye kumenya ukuri. Yesu nashimye. Mu mutima w'umuntu hari kinoga imisi yose bidashobora kuzuzwa n'ikindi atari presence y'Imana. Kuko umuntu yaremwe n'Imana kandi aremwe Imana. Niyo mpamvu ubutunzi bwose uzoronka Imana atayifise uzogumana ikinogo kidashobora kuzuzwa. Parce que l'homme a été créé par Dieu et pour Dieu. Kuko umuntu yaremewe Imana aremwa n'Imana. Niyo mpamvu bizoronka byose uzogumana ikinogo. Nicyo gituma Salomo yavuze ngo yahaye umutima w'ibyifuzo byose yashaka. Arawiha ibyo ashaka byose kandi we ntimugire ngo yarisondeka. Murazobatse abagore ngo yari afise. Murazobaza ibintu bajya kwa Salomo ukuntu byangana. Yari umutunzi vraiment. Si bimwe byo kugenda ngo uyu munsi wagiye aho kwa ntonzi sibyo. Yari yiha vraiment. Mais finalement aravuga ngo byose
byose tout est vaniteux. Il s'agit manuka gani huti. Icya kabiri tuno turavuga réussite, il n'y a pas de réussite en dehors de la volonté de Dieu. Yesu nashimwe. Ubwa mbere tubonye ko ta réussite itari mwiki. Ubwa kabiri, il n'y a pas de réussite en dehors de la volonté de Dieu. Nukuvuga iki? Inimba hari ikiremwa nuko hari uwakiremye. Uwakiremye nawe afite icyo yagize. Afite icyo yakiremeye. Muriko muranyumva? Iyo biti rero ya création. Imana byose ngo niyo yabiremye kandi yabyiyemera. Pour dire que la créature est une réussite lorsqu'elle réalise le but pour lequel elle a été créée. Ahantu rero haragora abakizwa ntidukunda kuhatora. Réussite ihagaze. Réussite ihagaze ko mba mu by'Imana igihana. Igomba kugira ngo sinyo tubere muri bya plan kana babarira. Nababwiye ko umuntu ashobora kubaho muri plan personnel. Umuntu akaba mu byo nyine ashaka atari by'Imana igihana. Umuntu akaba mu by'abandi atari by'Imana yamuteguriye. Alors, enda bakarurira. Iyi microphone akazikora nakirikira akora, sibyo? Uwayikoze yayiteguriye iki? Iyi microphone no yihindura. Kayihindura umurisho nicyo yateguriwe. Mugabo batari bake bariko barakora ibyo batateguriwe. Tumanuke. Manuka. Tuvuga yuko twagize réussite mu gihe ibyo turiko turakora bihuriye n'iki n'ubugombe bw'Imana. Ajya amajambo mashaka kuyasoma yo muri Itanguro 24 mashaka kuyasoma singomba kuyasoma kuba nihuta. La vraie réussite ifatiye kugushitsa umugambi w'Imana. Yesu muribuka ko yarabambwe ku musaraba. Nivyo Jésus disait qu'il venait de tout accomplir. Kandi yaragize abambwe ku musaraba. Abantu bose umenga ni giki? Yari kivume. Mugabo il avait réussi. Mwanyumvise. Yesu amenga arawe mugabo yavuga ngo ndahejeje icyo nari nararemewe. Yesu yaraje kwaje gucungura abantu. Ariko abantu bose bamura bakavuga tujya mu ntara apfuye urupfu rubi. Yesu wewe yari kari felicita. Imana ishimwe. Umuntu ashobora kuba ari cloué ariko ariko accomplir la volonté de Dieu. Ubundi ukamenga aramewe neza ariko atacyo ariko arashikaho. Muriko muranyumva? Okay. Abatari bake réussite c'est même écraser les autres. Avuga ati je sizazima mfe gushikira icyo ngirana. Cyo nshaka. Ukiba abanyagihugu ukabaheza kwacugenda urirata muri gitangaza muri iki gihugu. Warabamata. Abantu bose twoboriye utwose twatashi wawe wacugenda urinantaza ngurigi. Nguragize. Aho cyose twakunamira. Nawe abanyagihugu bose warabariye. C'est quoi? Ibyo ntibikabe muri mwebwe. Yesu nashi. Réussite sur le monde. Murabona isi yita réussite par rapport au résultat. Tutabanje kuraba aho twaciye mu kuzishikira. Muranyumva? Nije ngashikana nagize. Mwisi bavuga ngo la fin justifie. Mugabo mu Mana ijambo ntirikora. Mu Mana c'est pas seulement la fin. Dieu considère même les moyens. Muribuka ko wa Mose ntuzeye Isaka yabajije Yakobo ati sha ko waronse kare byagize ngoma mbaza abantu mwaronse kare byagenze gute gara abantu baronse na ucuvutira fin justifie sizima nagize sigazima nivye nkagira oya frema yaramubajije ati sha ko waronse kare bya nawe twari utuntu yagiye aracararanga arahenda se aramuhendesha utuntu izitetse ziricumba ukuvuga le moyen araziroba kugira ngo ashike ku ico nico rero isi yitara ico gituma dufise imigani ivuga ngo nta utunga n'abantu mutangishije n'ijya mbere mu wumvise ngo nta utunga atagize twaragerageje kujustifia
les moyens uko zitwa kose mbwa dushike kuco tugira ngo utabeshe ntagira ndi kuvuga wabeshe ugashikana uca uvuga ko nagize narose sikazima narobeshe nka sikazima narose ngashikana inzira waciyemo ntitukubaze ba Yakobo muri ngaha ko mwaronse kare byagenze gute byakiye Imana yaguhaye umugisha cyange waribye utubesha ngo Imana yaguhaye Yesu nashimwe ibiga ndiko ndavuga no mu vy'Imana birabaho ibi mpaye ndavuga murazi ko no mu vy'Imana bibaho hari abantu bagomba kuronka Imana ishimwe ngaha ntabariho Imana ishimwe ngaha ntabariho harugumye avuga ngo bariho ntabariho ndifuza ko ibintu byose uzoronka uzoshobora guhagarara imbere y'abantu ukavuga ngo ndashima Imana ibintu nabihawe niki Imana ishimwe uzoshobora kuvuga ngo wa mwana nasaba niwe nahawe Yesu ashimwe uzoshobora guhagarara imbere y'ishengero ukavuga uti ndashima Imana aya mafaranga afise nayahawe n'Imana Imana ishimwe iyi poste ndimwo nayihawe niki sinafukamiye ibigirwamana nivyo canja muri byishinge zaha ndababazwa n'ingene ko murasuzugura Imana nkaho umenya ntakitanga ubu abantu musigaye muvuga ijambo rivuga ngo byose bikorwa n'abaki Imana nikigize Imana mwarayinyaze inkomezi uvuga ati sha ukarindira Imana uzohateba tari utuyira tugira twihuta dutanze ikigira cyo mu mishengero umenga ntibyihuta wamugisha Imana yadusezerana imenga ntugira timugabo ari handi hantu gitanze tuja ku murongo biranya Yesu ashimwe ako basha ibintu byose mufise mwonyemeza ko mwabihawe n'Imana aho ushinga nawe uti ibintu ufise n'Imana ya none mubijyana kwinzamba gukivuga cyose kimbere Imana vuga ngo ibintu ufise ukwera mutazira réussite cyaricyo il n'y a pas de réussite sans Dieu il n'y a pas de réussite en dehors de la volonté de Dieu ibintu byose waronse inyuma y'ubugombe bw'Imana tuyayishuye sinzi igifaransa abandi bavuze ngo abantu bitwa ngo disons réussir alors que ce sont des échecs réussis sinzi ko cyari igifaransa les échecs réussis abantu beshiwe mugabo bazi ko bagize kwa bitari les échecs réussis sinzi ko ari igifaransa kandi cyititse Yesu nashimwe ndababwira nuno munsi Imana iracyatanga ibintu murabyemera ko Imana itanga ibintu murabyemera yabasha ni mubyemere Yesu yavuze ngo nahawe ububasha mu ijuru nahe oya mu isi mwarahatse Imana mwahebeye abantu Imana itwara mu ijuru gusa mu isi ntashigira mu isi mwavuze ngo bikorwa n'abaki umwana imwaro icyo kintu ntacyo muhoze mu isi mwaravuze yuko utagira umwinikira atazova ukidengera ndashima Imana ko Imana ishobora gukora ukidengera atawukwinikira abonetse birashoboka tutabanje gufukamira ibigirwamana turashobora kuva ukidengera Imana ikaduhezagira Yesu ashimwe Imana iracyakora murabyemera ko igikora Yesu nashimwe Imana ukangira mpeze kugira ngo ibindi turaza kubyiga mu gice cya kabiri. La réussite selon Dieu, c'est de venir accomplir tout ce que Dieu a prévu que l'on devienne et que l'on accomplisse. Ubwa mbere tuvuga ko twagize réussite en devenant nibyo. Ensuite en accomplissant. Mu Mana icyo manuka icya gatatu, la vraie réussite t'épanouit à tous égards. Reka nsubire mwiri jambo mubyumve neza. Amahirwe y'ukuri atuma uhirwa mu mpande. Muri Yohana
havuga ngo ndakwifuriza la prospérité à tous égards. Ça veut dire quoi? La vraie réussite n'est pas l'affaire extérieure, mais aussi intérieure. La vraie réussite doit répondre dans les 5 domaines de la vie qui sont. Iyo mvuze ko mpiriwe, ayo mahirwe yanjye agomba kwishura muri za mpande zitanu ngira mvuge ngaha. Ubwa mbere, la vraie réussite, ubwa mbere igomba kukwepanuisa spirituellement. Nibyo. Ikintu cyose uzoronka kikagutandukanya n'Imana tuyayishuwe. Reka nsubire mw'iri jambo. Ubwo rutonde mu rurotene. Spirituel. La vraie réussite ituma ngira intambuko yindi mu buryo bw'impero. Imana ishimwe. Hari ibintu Imana dukora tukagira zaburi shasha. Kavuga uti nabonye Imana gushasha. C'est la vraie réussite. Domaine ya kabiri igomba kukwepanuisa au niveau des émotions. Umuntu akumva gizene aramerewe. Mbega muramaze kubona ko umuntu ashobora kuronka igiti canka amahera agakuva umunsi akara ntasuye kurara muhira. Ivyo niko ndavuga ntibibaho. Kuva uwo munsi umutekano we ukabutanguye kugira. Mugabo tuvuga ngo aragize. Nambira beshi muhora mubona. Kanda kivuge ntacu. Cyo mungira. Yesu ashimwe. Iyo mutubonye ducungerewe n'ibintu bigera kure cyamuvuga muti turagize. Ugenda wenyene nahiriwe. Reka ndababaza. Ugenda wenyene ugenda acungerewe nindahiriwe. Mukaba mukeneye gucungerwa abantu bambere bacungerewe n'abaprisonier. Hari ubikeneye? Hari ubishaka? Nabo nkeneye uko ndafise umuki. Ndafise iki? Ndafise umutekano. La vraie réussite doit m'épanouir même dans le domaine émotif. Gomba kumva ko mes émotions ziri stable. Imana ishimwe. Gomba kumva ko ikintu naronse umutima wanje uragize. Uratekanye. Mwabahungu n'abakobwa mukeneye kubaka. Na mwazime bivoze émotions zizobabwira ibintu ngene bimeze. Ibintu byose uzobona ugiye mukumva teze émotions ziratanguye kuba stable. Banza uceceke witonde gatoya. Faut que même tes émotions. Icyaga gatatu. Yesu ashimwe. La réussite doit m'épanouir au niveau relatif. Enda babarira. Hari umuntu avuga ati jewe